abaririmbyi aho bari bateraniye bicaye ku ntebe imwe, abaririmbyi bashika ku 70 aho bari barindiriye ko umuririmbyi umwe wese baza kumuhamagara atangure guperforminga. Niho Satubi yaje ku mwanya wa nyuma avuye mu cumba we abeje kwambariramwo. Yaje yambaye impuzu zakaranga k'igihugu, impuzu ubona ko ziteranye ubwoba, abanyamahanga batangura kujugumira, abakunzi b'umuziki muri rusange batangura ko mifotoreza ko bivanye n'inyambaro yari yambaye. Abaririmbyi bakomeye cyane mu muziki wa Afrika batangura kumuraba, bamuraba cyane, bamusamarira, baramuhurumbira bivanye n'inyambaro yasohotse yambaye, agiye ku ntebe nawe nk'uko abandi bari bicaye ku ntebe, kuko bari bamusigarije ikibanza ciwe ic'umuririmbyi yitwa Satubi wa Munyakanyosha umwe yaririmba umuziki vyanka, none ubu ari kurunza urwego, niwe ari serukira igihugu biri higanwa gitwa Afrima Award. Higanwa riba buri mwaka guys. None wa Munyakanyosha none nguyu ni wari karajugumiza abanyamahanga. Ndakwibutsa ko ibihangange vyiri muri Afrima Award ni ibihangange vyubatse amazina, n'abaririmbyi bubatse uruhome na bomogwa, baririmbye indirimbo ziba mahiti, indirimbo zabo zinjiye mu maraso y'abazungu, indirimbo zabo zinjiye mu mitima yabeshi. None niwe ari karagwana batayo umuririmbyi aturuka mu Kanyosha yitwa Satubi Satura. Mugumane nanje guys. Ibintu birahinduye ishusho, ibintu bigeze kurunza urwego. Umuririmbyi yitwa Satubi cyangwa umutwe Satura amabafe n'amabuye, umwana ari karajugumiza abanyamahanga. Ndabibutsa ko ubu tuvugana umuririmbyi yitwa Satubi cyangwa umutwe Satura ari karaserukira igihugu mu higanwa ryitwa Afrima Award. Ihiganwa korobera mu gihugu ca Nigeria, harimo ibihangange bikomeye mu muziki wa Afrika, utibagiwe ba Burna Boy, ba Wizkido, ba Davido, utibagiwe na Barema, abaririmbyi bakomeye cyane, utibagiwe n'ibihangange nyine biri muri East Africa, utibagiwe ba Diamond Platnumz, ba Rayvanny, ba Harmonize, bose bari mu higanwa rya Afrima Award. Guys, ndakwibutsa ati rero tugiye tugaruka ku kintu cy'umuririmbyi yitwa Satura amabafe cyangwa utwa n'amabuye ku nyambaro asohotse yambaye agiraje kuri stage, inyambaro zitwa impuze zakaranga z'igihugu, bya bintu za muzi usanga abasokoza baba biyamvariye. Guys, rero mugumaye nanje umushinga amateka kubwira ibyo tigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe. Ndakubwira ati dukomeza kubaka uruhome twongera twagura imbibe, twongera tuduza ibendera ry'igihugu biciye mu muziki. Ndakubwira ati nongera ndakwibutsa ko uyu muririmbyi yitwa Satubi Satura akakora amateka umuririmbyi wese atigeze akora, akamenyekanisha igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'ubundi utuvugana ko barakimenya biciye mu muziki, biciye muri Satubi Satura. Ndakubwira ati aya mahiganwa ya Afrima Award tigeza kuza mu gihugu kukubera umwana w'igihugu yagiye ateguye. Mwibuke ko afise amahiti, utibageza mashine za umutu, utibagiye n'izindi za Kirisese, utibagiye za Beautiful, yasoranye n'umuririmbyi yitwa Meddy mu gihugu cy'u Rwanda. Guys, ndabwira ati mugobeye nanjye ndababwira ati amateka yaje gukora Satubi mu gihugu cya Nigeria, ariko arahiganwa n'ibindi bihangange mu muziki wa Afrika. Sinovuga East Africa ahubwo ni Afrika yose. Guys, Hello bite soje ndi basomora ameze neza nkuko bisanzwe. Kubata nzi nkaba nitwa Jafar Domosa cyangwa nte promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye ko ari je mu promoter wa East Africa ndetse n'isi yose. Je ndakubwira turira nkakubwira uruka nkabandanya, kuko nije we ndi driver, nije we chauffeur, nije ndakubwira turira dushitse nkakubwira ururuka nkabandanya. Nico gihe rero umvirize ivyo umushinga amateka kubwira. Mutarakora subscribe kuri Jafar TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikirira ku gihe. Guys, tugiye tugaruka ku kintu citwa rero Satubi Satura wanyawe, umwana ariko arakora amateka, ariko arajugumiza ibihangange mu muziki wa Afrika. Utibagiwe ba Burna Boy, ba Burna Boy, ba Harmonize, ba Diamond Platnumz, ba Davido, ba Wizkid, ba Barema, abaririmbyi bakomeye cyane, ba Nosby umuririmbyi aturuka mu gihugu cya Congo. Guys, ndabikwibutsa ati nico gihe ukore subscribe kuri Jafar TV ku buryo ibiganiro bishasha byose bizokomeze bigushikirira ku gihe. Guys, tudatinze reka tugaruke ku ijambo, ku vyatuzinduye, ku vyaturamukije. Reka tugaruke ku mateka umusaza Satubi ariko arakorera mu gihugu cya Nigeria. Andakubwira mu uwo mwanya ati ari mu higanwa gitwa Afrima Award, ihiganwa biba buri mwaka. None uyu mwana Satubi yaratowe mu bantu b'abartiste nga muri Afrika, abartiste bazoserukira ibihugu vyabo. Satubi nawe akaba yaratowe ajya bagiye guserukira
guserukira igihugu. Ubu tuvugana rero uyu munsi amazeyo iminsi 4 mu gihugu ca Nigeria ariko arahiganwa n'ibihanganje bikomeye mu muziki wa Afrika, utibagiwe abaririmbyi bakomeye cyane bubatse amazina, bubatse ibihome na bomogwa, bubatse ibihome na bomogwa, aho abaririmbyi bose baba bari mu itoreraniro batuje bicaye barindiriye ko umuririmbyi wese umwe aza guserukira igihugu. Umuririmbyi wese bamuhamagara aze guperforminga arabe ko yotana award. Guys, ndakwibutsa ko Satubi ariko arahiganwa n'ibihanganje bubatse amazina, ibihanganje vyubatse uruhome na bomogwa, ibihanganje vyaguye imbibe biciye mu muziki. Abaririmbyi bako barahiganwa na Satubi, mwibuke ko abaririmbyi b'ibihanganje baririmbye indirimbo ziba amahiti, indirimbo zabo zikunzwe eka ndetse no mu bihugu vyo hanze, ibihugu vyo mu bazungu, indirimbo zabo zinjiye mu maraso y'abazungu. Ndakubwira ati indirimbo zabo baririmbyi Satubi ariko arahiganwa, utibagiwe abaririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cya Afrika, utibagiwe ati umuririmbyi yitwa Burna Boy, umuririmbyi aturuka mu gihugu cya Nigeria, utibagiwe Davido, utibagiwe umuririmbyi yitwa Wizkid, utibagiwe umuririmbyi yitwa Lewa, utibagiwe umuririmbyi yitwa Asake. Guys, utibagiwe umuririmbyi aturuka mu gihugu cya Congo yitwa Nosby, utibagiwe umuririmbyi yitwa Diamond Platnumz aturuka mu gihugu cya Tanzania, utibagiwe n'umuririmbyi nyene yitwa Rayvanny, umuririmbyi nyene aturuka mu gihugu cya Tanzania, utibagiwe umuririmbyi yitwa Harmonize cyangwa umwitwa Konde Boy, Konde Genge aturuka nyine mu gihugu cya Tanzania. Guys, ndakubwira ati rero uyu muririmbyi yitwa Satubi ariko arahiganwa n'ibindi bihanganje byaririmbye indirimbo zabo ziba amahiti, zubaka impome na bomogwa, byongera byubaka zagura imvibe biciye mu muziki. Nkaba ndakubwira ati uyu muririmbyi yitwa Satubi akaba yaratowe aserukira igihugu. None umurundi wese guys, kuki uyu muririmbyi tutamushigikira tumwereka urukundo ko tumuri inyuma, murindiriye kumushigikira kuko ari ku rugamba rutoroshe, ari ku rugamba arikagawana na batayo, arikagwana na batayo y'abasirikare bari ku rugamba, kandi ari umwe mwibuke ko nawe nyine afise amahiti, indirimbo yaririmbye zifise amahiti, utibagiwe za Kirisese, za Humutu, za Mashine, utibagiwe na za Beautiful, utibagiwe n'izindi zagiye ziba amahiti. Ariko mwibuke umuririmbyi ariko arahiganwa cyane muno mwanya yitwa Satubi, abantu bako barahiganwa n'abaririmbyi bubatse amazina, indirimbo zabo ziba amahiti, indirimbo zabo ziba internationale, indirimbo zabo zinjiye mu mitima y'abazungu, indirimbo zabo zinjiye mu maraso y'abazungu. Aho rero ni bande? Abo n'abaririmbyi bitwa ba Burna Boy, ba Davido, ba Wizkid, ba Rima, ba Asake, ba Nosby, ba Diamond Platnumz, ba Rayvanny, ba Konde Boy. Mwibuke ko uru rugamba rutoroshe guys. Mbere yuko rero umusaza Satubi aca ngo performinga, bose bari bicaye ngaho mu ntebe zabo barindiriye ko umuntu umwe baza kumuhamagara kugira atangure guperforminga aje imbere, atangure kuririmba ivyo yateguye, ivy'amazimisi ategura. Umuririmbyi rero yitwa Satubi agisohoka hanze, kuko bivanye n'umwambaro yari yambaye, umwambaro uteye ubwoba, umwambaro batari bamenyereye, umwambaro uteranye ubwoba cyane, umwambaro wahabuye ibihanganje mu muziki wa Afrika. Utibagiwe ba Burna Boy, ba Wizkid, bose bari bicaye ngaho, ba Rema, ba Nosby, ba Diamond Platnumz, bose bari bicaye ngaho batuje barindiriye umuntu umwe bamuhamagara kugira atangure guperforminga imbere, kugira barabe ko iyo award aho igihugu iza kujamwo. None umuririmbyi yitwa Satubi agisohoka kiva muri chambre aho bambarira, batangura kumubona, batangura abafana kumifotoreza ko umuririmbyi yitwa Satubi, batangura kumuhurumbira, bamwegera cyane, batangura kumusaba amafoto. Satubi nawe arabaha amafoto, arabereka ko ari ibintu biri simple. Umuririmbyi yitwa Satubi mwibuke ko yakoze umuziki bimugoye, mwibuke ko yavuye mbare sana, aropora amabuye muri Nahangwa. Mwibuke ko umuririmbyi yitwa Satubi yakoze umuziki bimugoye, mwibuke ko ari umunyakanyosha, mwibuke ko yakuriye mu buzima bugoye. None ubu tuvugana umuririmbyi yitwa Satubi ari mu bindi bihugu, ariko arahiganwa n'ibindi bihanganje mu muziki wa Afrika, ariko arahiganwa n'ibihangange vyubatse amazina, vyarimbye indirimbo ziba amahiti. None ngo uyu muririmbyi yitwa Satubi ubu tuvugane mu gihugu cya Nigeria aguma azunguruka ibihugu, aguma atera ubwoba abanyamahanga.
iki rero nico bitwa kwagura imbibe mu muziki. Guys, ndakubwira ko Satubi Satura mwibuke ko yakoze umuziki vyanka, mwibuke ko yatanguye aropora amabuye, mwibuke ko ari umwana w'umunyakanyosha aturuka mu Kanyosha, none ubu tuvugana ari mwihiganwa n'ingigisi, kuko irya higanwa arimo n'ingigisi, kuko ariko higanwa n'abaririmbyi bubatse amazina, indirimbo zabo zakunzwe zakubita amamiliyaridi y'amavyuzi, zakubisa amamiliyoni n'amamiliyoni. Guys, none nguyu niwe ari yatowe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashobora kuza guserukira igihugu cyamuvyaye, igihugu cyamwibarutse, arico citwa Uburundi. Niwe ariko aragwana n'urugamba, ariko aragwana, ubu twovuga ko ariko aragwana na batayo y'abasirikare ari wenyene, ukubera ariko agwana n'ibihangange mu muziki wa Afrika, ibihangange vyubatse amazina, indirimbo zabo zinjiye benshi mu mitima, indirimbo zabo zakunzwe na cyane bagiye guperforminga no mu bazungu, murumva ko indirimbo zabo zagiye zirakunzwa. Niyo mpamvu rero ndakubwira ati uyu mugabo Satubi Satura, the king of music in Burundi, ariko aragwana n'ingamba zikomeye cyane. Nonga ndakubwira ati rero impamvu batanguye kujugomera bakangarara bivanye n'inyambaro yasohotse yambaye, aho abandi bari bateraniye bicaye barindiriye ko umwe baza kumuhamagara tangure gutangura guperforminga. Satubi bamubona asohotse agiye mu kibanza ciwe, kuko ari hasigaye ikibanza ciwe aho yari yagiye kwicara, hari nk'abaririmbye bashika nka 70, nawe ikibanza cyo cyari giteguye agiye kucicaramwo. Abantu batangura kumutangira bashaka kumwifotorezako, cyane abafana b'umuziki muri rusange batanga kumwifotorezako. Baba na Boy ba Wizkid batangura kuzura amaso bamuhangarira cyane, bamuraba bamusamarira, ebana arabatera zoom, nawe ebana nawe aratangura kujya showbiz, abatangura kubagara ko karabereka ko imyambaro yambaye ko itamenyerwa, ari imyambaro y'igihugu, imyambaro y'akaranga. Umwana arabajugumiza abanyamahanga, kuko umusaza Satubi Satura ndumuzanira amavyuzi wa ufise cyangwa ibiki, oya ahubwo arakujugumiza kuri brand yiwe. Umusaza w'amateka Satubi Satura, amateka ariko arakora mu gihugu cya Nigeria, ariko araperforminga. Ubu tuvugana agira atangure guperforminga, agira atangure kwereka abanyamahanga ko umuziki w'u Burundi utakiri wa wundi bari bazi muri 2017 cyangwa muri 2016. Ubu turi muri 2026, kuko ubu atavyo gufyina, turi ku kivi, tuzi ivyo turimo, tuzeho tuko turerekeza, tukeneye kuduza ibendera ry'igihugu biciye mu muziki. Umusaza rero yitwa Satubi Satura akomeza kujugumiza abanyamahanga bereka ko ubu bitakiri vya bindi vya kera. Guys, nongera ndabibutsa ati muntu utarakora subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro byasha vyose bikomeze gushikirira kugira